hamwe kuba ndamubona ngaha ahubwo nahaguruka mvireho rabi bitambara yambaye nakamara maza nagahumera bungu nahaguruke agenda mvireho ariko n'umwana wawe oya nagende jewe nagende kwa muteye Inda jewe mvireho ise wi warandembeje nahaguruka agenda mvireho ahubwo mugende mujanye nta nuwonke neye kubona numva nona musakiza kagato eba akunze Inyishu Media umukobwa n'ingora eba bakunzi ba Inyishu Media bakunzi ba Ntareji bakunzi ba Jessica Melo so inyuma ya kamera hari Benisha rero no munsi rero twaje kuri gwa rugo rwa mwigeme umwe ebana batera igori ategwa igori na Thomas Mr Romantic rero twagarutse kandi kumuraba kumugendera kuko ebana yari atubariye amakuru menshi yiwe kuntu vyagenze kuyo vyagiye birakurikirana rero no munsi nasubiye kumuzera ariko mbona menga ntanezere bide ça pour mugabo byanse drama byanse kandi trop none vyanse gute kumengo no munsi ntunezerewe nta munezero ufise nari antwa no mera byankomeranye papa yankariye simsi cyo gukora for now vraiment ndarushe ubu byanse kabisa ubu rero n'abavyeyi bawe rero bavyinjiyemwo hakugufasha bagukariye gute uho nyine bama indwi imwe kwicara ngaha I don't know je busimenje gukora vraiment baguha indwi imwe yo kwicara ngaha ngo hama ngo ane Inda ataraza kuntora nzocamenye yonje nanje simfisa aho kujana na hamwe andikambye ninagenda no muryango bazosanga aho bankure none kuva muri kijya gihe no gushikiza isaha Mr Romantic Thomas ntacaragira icavuze na telefone ntigira yita andikara nambrot sinzi vraiment yarakubrotse yego shaje ndumva iki kibazo ca kiragiye gukomera byankomeranye cyane kandi cyane navyo mbona vraiment simba nco ndi bukora none mama wawe none nta kintu abivuga ko nyene kugira none gasha mama yokora iki ko papa ari yafashe umwanzuro avuze igenda sindawukeneye ngaha papa wawe yavuze ngo ugende yes none papa wawe agomba kwirukane nyene uri umwana wiwe neza gashana nabuze icunga ubona vraiment ndago none Inda igeze mu meza ngahe yigire kwizameza 3 ngombe kwiza amezi 3 cindumba rero ibintu bigiye gukomera sana none nkubu none baguhaye iyo ndwi uzocuja he naho mfise okuca naho mfise ndiko ndiyumvira nzogende basingandire ni wabo ko batoma nicareyo ndarushe bro none nturagenda mu miryango yo ko batoma uje kuraba ko bubasi baba ari ikibazo canyu na nage naho nyine bamfata nabo kubona ndetse namerewe waranyirukana cemburi cyo gukora candata Iwabo na Toma barakwirukanye yego natwa ndababajije ari hehe marambwira ngo yaraduze ngo nakibangaha sinzi ibintu byinshi none Toma yarasanzwe afise uwundi mugore cyane shaje ntabyo nzi kweri ntabyo nzi kuko n'umuzi twajana nayo yancishije anyereka ngo hajya ni muhira nimwigeze mwicara nitwigeze twicara iwabo none ugiye iwabo na Toma wahasanze nde vyagenze gute vyakurikiranye gute je nabonye mengo hari abantu nyene bicaye ndabaza camenya kamere wiwe maze kumubaza yaranyikunkumwe vraiment aranyikunkumara cyane aranantuka mbwira nabi cama nta kintu cyo gukora je ndataha ariko reka kuvugurira Sandra ndabona ibi bintu biragiye gukomera sana byankomeranye drama simba nco ndi bukore byankomeranye none nta kuntu none tworaba basi nka kujana basi ku batoma turi kumwe tukaja kuyaga n'umuryango wiwe turi kumwe sinzi ko kubokemera je muragerageza urabe metu sinibaze ngene mama we nawe nyene yamfashe nabi antuka no mu Inyishu Media bamfata nabi sinibaza kweli none nubu kuva cagihe muyaze n'umukuru wa Inyishu Media nta kintu bigeze bagufasha nta na kimwe kibaho atari guma bambwira amajambo mabi ngo ntabwo ari bo banteye Inda ibintu byinshi nanje ngatanumva narashanganyikiwe vraiment ne nubu unye maze imisi ngaho udafungura mu bisanzwe
ndamaze nka 2 jours. 2 jours udafungura. Yego. None nk'uburiga we wamaze kuja mu bantu b'abavyeyi, wamaze kuja mu bavyeyi umwana wo mu nda yiwawe arakeneye gufungura Gashangireke. Papa yanyimitse gufungura twayamaye indwi imwe nko nayikubwiye yo kuva ngaha simbona ico gukora vraiment simbona ntaco. Shabi ibintu birababaje vraiment. Birababaje nta kuntu umwana w'umwigeme yoreka gufungura nk'uko vraiment. Kandi birazi ibintu ko vyo bihanwa n'amategeko. Mtwana bosi ndetse na mama yambwiye nabi. Simbona ico gukora nabi ndarushe vraiment. Simbona ico gukora vraiment. Vraiment mumfashe mufume musika kwa bosi bagiye ico bamfasha. Je singiri yonje. Mtwana none ubona none nk'inyuma yo ngaha anye. Woni ni mama. Mama wa. Yego. Muvyeyi gute? Ni sawa. Urameze neza? Yego. Hama jene ko ndayaga n'umwana wawe. Uwo mwana wanje bamuteye inda yagiye yepfo imisi yose aguma agenda nta musi numwe aragama muhira aguma agenda none nguwo yambwira ngo agenda gukina amafilime nguwo yaje azanyinda ni mumumbarizi yo yayikuye aha mubona ndagowe na se wagira nyirukane sifisi yonja niyomva mumumbarizi. None iki kibazo afise ciyinda kigomba gitume nawe bakwirukana mu rugo rwa emwe yandahiye umutama wanje ko ntamugumiraho umukobwa we ntavuze iyo yakuye iyo mbanye ni mumumbarize. Amagogwa nteje ntiworaba nakamara amazi. Bakunze Inyishu Media n'umuvyeyi w'umwigeme none muvyeyi uwo mwana amaze imisi 2 dafungura ico kintu vraiment bon bari ciza niwe yavyiteye kudafungura. Niwe yavyiteye kudafungura. Ariko avuga yuko abavyeyi namwe mwamukariye kugeza zino saha ariko nk'abavyeyi mwokwegera umwana w'iwanyu igito gitabwa iwabo. Dutegerezwa kumukarira nyene kuko nta kuntu umwana w'umukobwa yovyuka buri misi yose mu gitondo agenda hamagaca agaruka afisinda none wumva nk'ubu two nanje noca ndavyifatamwe gute kuri se wiwe. Urumva yarafise akageso ko kuguma agenda tembera. Yego yaragafise uwo mwana ntiyaragama ngaha muhira navuga ntiyumva ahubwo je sinzi kweri na se wiwe ndagowe yavuze ati tugende tujanye iyi ndwi ntihera atanyirukanye naho giyanyere ku muhungu yayimuteye nyamba mutwara nyamba bigenda gute je bankurireho narushe. Warushe none yuba yarababariye basi umuhungu we yaramuteye iyonda basi mumubone ntavuga nguwo ntavuga. Jerero basha nkeneye ko genda kumunyereka kuko narushe basha ise warandembeje. Mwarakubise muragira ntiyavuga. Nitwakubise kuko haje umuntu afise indu mukubise biragoye gusa ico dukeneye atwere ku muhungu yayimuteye hama mutwara dukurireho. Je kuko nanje sishobora kwahukana kubera uwo mwana w'umukobwa. Narahanuye ndavuga biranka yarase kunyumvira. None Sandra warababariye basi ko waguteye inda basi n'izina giye. Izina nanje nababwiye mbese nababwiye ko akorera muri Inyishu Media. None iyo Inyishu Media aguma avuga kiniramwe urayizi. Je ntayo nzi bavyeyi ntayo nzi ngira ngo nawe yo bayizi nawe naho giye azoje kumutwereka. Hama dufatangana. Shaje nduva ibibazo byanyu bigiye gukomera vraiment. None Sandra abavyeyi biwawe nagira ari kubabwiza ukuri ukabarira ukuntu vyagenze. Ukuri nuko nyene nari ngaho bona biragoye cambesheje papa arakaze ntaco fisoko cyo musigura abwira itware iyo wayikuye. Aha nako nagerageje ndamusaba n'imbabazi yampaye indwi imwe yo kwicara ngaha kugira aca ngenda. Hano sitro gukora. Sinavyo mbona prem. None Sandra niho barababariye basi kibazo warahuye naco kugira abavyeyi babagufashe basi. Tunabyo ariko papa wanje ntasobanutse ntarakimwe ari bumfashe sinda namwegera ngambo nyaje abarinduru gusa mba ngo. None muvyeyi ni nkubuno ntimworaba ukuntu mumufashe umukobwa wiwanyu akava muri bizi ngorane. Tumufashiki jembere numva nisesemwe kuba ndamubona ngaha ahubwo nahaguruka mvireho rabi ibi bitambara yambaye nakamara maza nagahumera bunga nahaguruke agenda mvireho. Ariko n'umwana wawe oya nagende jewe nagende kwa muteye inda jewe mvire hise wiwarandembeje nahaguruka agenda mvireho ahubwo mugende mujanye nta nuwonkeneye kubona numva none musakiza kagata. Akunze Inyishu Media umukobwa ni ngorane.